Amahoro y'Imana abane namwe. Nitwa Ndabakundiye Adalbert, ndi umwungere w'ishengero rya Baptiste rikorera mu Itenga, twita Eglise Baptiste Itenga, ngasubira nkaba umunyabigega w'ishyirahamwe ry'amashengero ya Baptiste mu Burundi YEBEB. Itunganywa ry'igikorane c'abasenzi bo mu karere mvugabutumwa ka Bujumbura ryakoretse rikabera muri zone Mubone igizwe n'amashengero atandatu ariyo Eglise Baptiste Mubone, Eglise Baptiste Marambya kuri 15, Eglise Baptiste Marambya kuri 12, Eglise Baptiste Kirekura, Eglise Baptiste Rukaramu na Eglise Baptiste Tenga, ariyo yagiriwe ubuntu bwo kwakira icyo gikorane mpuzabasenzi cyabereye kuri iri shengero dusanzwe turongoye. Si ibyo twebwe twipfuje cyane twasabye, ariko ni ubuntu twagiriwe, aho ayo mashengero nyene atandatu akoranye bisanze ishengero Baptiste Tenga ari ryo batoye nk'iryo tunganya iki gikorano. Twaciye tujya hamwe n'abanyeshengero turitunganya, turafashanya n'abasenzi bo muri ayo mashengero atandukanye. Ni ukuvuga ugukoreka kw'iki gikorwa si iby'ishengero Baptiste Tenga gusa, ariko byavuye mu bufashanye bwa ya mashengero atandatu agize zone. Indinganizo y'iki gikorane yari kugira ngo abanyeshengero b'abasenzi bakoranire hamwe, bashingiranire intahe y'ibikorwa bitandukanye bigenda birakoreka ku mashengero basanzwe bavako. Muri iyo ndinganizo twari twihaye icivugo kiboneka mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 2 guhera ku murongo wa 40 gushikana 42. Kuri ico gice icivugo twari twihaye twavuga ngo intahe dushingira Kristo ikiza amahanga menshi. Bifise insiguro yuko uko ibitangaza bigenda bikoreka aha n'ahandi ku bwa Kristo bituma amahanga agenda ahindukira kugira ngo tuje mu nzira y'urugendo Kristo yatanguye kugira ngo tugere ikirenge mu ciwe. Ni naco gituma aba basenzi bakoraniye kuri iri shengero rya Baptiste Tenga byabatumye bashobora kugenda bakaja mu ivugabutumwa mu mitumba itandukanye iri ngaha muri quartier ya Tenga Gahwama n'ahandi hayikikije. Impinduka ntishobora kubura. Mwabibonye mu ishengero ko uyu munsi twari dufise ishengero ryuzuye abantu benshi, kandi mu ishengero hakaba harimo abantu batandukanye babwiwe ubutumwa bwiza. Hariho ababwumvise, hari n'abandi baje uyu munsi mu ikoraniro kugira ngo barabe ko ubutumwa babwiwe n'abantu by'ukuri icyo gikorane ngaha gihari. Ni ukuvuga mu burambe mazemwo iminsi nkorana n'iri shengero rya Baptiste Tenga, niteze yuko umwimbu tuzowubona muri ino minsi igiye gukurikira, kuko muri ino minsi 3 hariho bamwe baje, ariko hari n'abandi baba bagifise ubwoba no kubanza kwiyumvira. Urazi uko abarundi tumeze, ikintu cyose ubwiwe ubanza kwiyumvira. Turiteze rero impinduka nyinshi, turiteze n'umwimbu udasanzwe mu ishengero, na cyane mu gisata c'abasenzi. Sinovuga ko iki gikorwa gihereye ngaha, ariko ni kimwe mu muco uri kuragaragara mu ishengero ry'ababatiste. Mu ishengero ry'ababatiste murazi neza yuko mu minsi heze bavuga ko abanyeshengero b'ababatiste tudakora, aho wanasanga ishengero rya Baptiste aho riri
bavuga ko ari ishengero riguma ari rya rindi, ariko ubu twahagurutse ngo dutangure dukore. Ngaha muri iri shengero rya Batiste Tenga ni ishengero ryabyawe n'ishengero ry'Ababatiste ryo mu Ngagara. Ishengero ry'Ababatiste mu Ngagara muzi ko ari ryo turiko turubaka mu ntumbero kugira ngo rizoba ari ryo rizokwizihirizwamwo umunsi mukuru wa yubile y'imyaka 100. Ni ukuvuga twebwe ngaha muri Batiste Tenga nk'abana ba Batiste Ngagara twahagurutse kugira ngo duhaguruke abantu bamenye yuko uko Ababatiste turiko turakora muri no minsi atari vya bindi byo mu minsi iheze. Abasenzi bari ngaha mwabonye yuko wari umunsi mwiza w'amasengesho, ariko hamwe no kurongorwa na mwema bagashika ngaha muri Batiste Tenga bakabona ibikorwa biriko birahakorekera n'ibyakorekeye, twaciye duhaguruka tuvugana yuko hariho ibikorwa tubona bikeneye ibikorwa bito bito byo kumarira, kubaka ahantu hakeneye isima n'ahandi. Uburyo bugeregeranijwe mu masengesho atari uwabiteguye, ari ibikozwe ikibiriraho ni amafaranga ashikana miliyoni 2 zirenga. Byumvikana neza yuko mu isengero ry'Ababatiste Ababatiste kuri no munsi twahagurutse kugira ngo dukore, tuve mu majambo tujye ku kivi, kandi ku kivi ibi biriko birakorerwa mu masengero bikorwa turabiriya mbona kazoza y'isengero ry'Ababatiste yo kuhaguruka ngo yubile imyaka 20 yo mu mwaka 2028 izobere ahantu Ababatiste twagaragaye yuko ku vy'ukuri dushobora gukora ibintu bifadika. Sinovuga ngo hari irindi banga, nuko ibikorwa byose dukora tuba tushigikiwe n'Imana. Mu gushigikirwa n'Imana twizigira neza yuko ibyo duhagurukije ngo dukore dushigikiwe n'Imana bibwirizwa gusozerwa bifise intsinzi. Ku by'ukuri mu civugo cy'abasenzi bitugitangura ibikorwa ngaha batubwiye ko aho abasenzi bagendeye hategerezwa gusigara hariho impinduka zahabaye. No kuvuga iki? No kuvuga haraba mu buryo bw'imwemu, nimba bashitse ngaha tugakora igikorwa c'amasengesho hahora hari abanyabyaha, hahora hari abasambanyi, babwirizwa gusubira inyuma, abasambanyi bagabanutse. Hahora hari imboregwa, babwirizwa gusubira inyuma, imboregwa zagabanutse. Hahora hari abantu bakora ibyaha bitandukanye, hahora hari abantu batinjira mu bikorwa by'Imana, bategerezwa guhaguruka gusubira inyuma, babonye yuko abahora badakora iki ku rugero rwiza bakanguwe nuko bahuye n'abandi babakabura, tugakarishanya gushitsa tushike kwihangiro twihaye. Mu bisanzwe je ndashobora kubivuga nk'umuvugizi cyanye userukira ishengero, ariko ibikorwa bikorekera ngaha ku ishengero si ibyanje, ni ibikorwa dukorana mu bumwe bw'abanyeshengero. Mu bumwe bw'abanyeshengero nsubiye inyuma, ishengero rya Batiste Tenga ni ishengero uburyo ryavutse ribyawe n'ishengero rya Ngagara, ariko abarigize barigira ari abantu b'abakozi. Aha mu Itenga ni igisagara gishasha aho abakristo batandukanye basanzwe baba barabatijwe mu mashengero yandi, bashobora kuba ari abametodiste, bashobora kuba ari abafekabu, bashobora kuba ari abandi bo mu mashengero dusangiye ukwizera Yesu Kristo, bashika ngaha bagasanga mu micungararo nta shengero ry'iwabo bariko ndavyita rihari, hama bagaca bashima kwifadikanya n'ishengero bahasanze. Abanyeshengero bagize uwo muhamagaro kuvuga kugira ivugabutumwa rituma babanyeshengero bo mu yandi mashengero bizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo, bipfuza aho bosengera, ariko bagasanga amashengero yababatije, amashengero yababyaje ubutumwa ntari hagufi, bagaca bashima kwifadikanya n'ishengero Batiste Tenga. Cyo novuga twakoresheje politike y'ubwizigirwa, icyo tuyaze n'abanyeshengero tukagishira mu ngiro. Hariho slogan
canke sinzi ingene cita mu kirundi indinganizo canke icivugo twihaye caho ufise icyo akorera ku ngoro y'Imana agikora, atagifise agaca agenda agapfukama agasenga, agasengera abo Imana yahezagiye kugira ngo bumve bokorwa ko n'umutima wo guhezagera iki gikorwa cy'Imana. Ubwa gatatu, murabona ko uyu munsi tugeze mu bihe aho ibikorwa byose bica kuri rezo sosiyo, ibyo duca dusaba abanyeshengero ko igikorwa cyose gikoretse ngaha bagishyira kuri stati, hanyuma munsi bagaca bashyiraho komenti cyane akajambo kavuga ati dushyigikire, hanyuma abanyeshengero bagaca badushyigikira, ushyigikiwe n'umuntu ari hanze akazana uburyo ngaha tukabukoresha. Ibyagiye bitworohera mu kubaka, twaronse abanyeshengero basanzwe bazi icyo gikorwa cy'umwuga wo kubaka, hanyuma ukunyarutsa mukabona mu mwanya muto birakunze, nuko abo ba enjeniyeri n'abo bafundi bize politike yo gukoresha ibikorwa baciye mu mablokisima. Ibyo by'amablokisima dufise abanyeshengero b'abaropozi baropora umusenyi n'igaraviye, hanyuma natwe twaca duterereza isima. Rero muri ibyo turashimira Imana, abakristo batandukanye b'ababatisi badushyigikiye, hari n'abatuguranye. Hari umukozi w'Imana asengera muri Batiste Ngagara yashoboye kutugurana, dushobora kuronka ibikoresho adandaza, kandi hari n'abandi bakoresheje uburyo bwabo butandukanye baradushyigikira. Ni nacyo gituma dushimira Imana iyo yabikoze, ariko tugashimira n'abantu batubaye inyuma, tugashimirana cyane cyane n'abanyeshengero bitanze, kuko ibi bikorwa byose mubona ahantu byagiye bikorwa, navuze yuko dufise abanyeshengero b'abafundi, ariko kandi n'icyitwa mendevre cyose cyatanzwe n'abanyeshengero. Byaciye bituma rero iyo politike cyangwa iyo strategy ikoreshejwe no mu yandi mashengero byogenda neza kandi neza cyane. Je nk'umurongozi w'iri shengero, ibijyanye no kubaka twari ko turagerageza, ariko twumva icya kabiri twoja ko mu micungararo yacu hari amatongo agaragara, twumva twogira urugamba rwo guhiga inyene twokwagura itongo ry'ishengero, kugira ngo mu minsi iza ntituze twifuze kubironka aho twubaka kandi harazimbye cyangwa tutakiyafise. Icyo nobwira abandi mashengero boba batwigira ko, kuko abatandukanye barakunda kudukeza, abandi bakadushimira ingene duriko turakora ibikorwa. Ijambo ni rimwe, ni ukugenda mukicarana n'abakristo murongoye, hanyuma mukagira ijambo rimwe, mugahaguruka nk'umuntu umwe. Ari navyo nsaba ngo ababatiste twese tugire ijambo rimwe, duhaguruke nk'umuntu umwe, nk'uko abandi babivuze. Nitwashiriza ingufu zacu twese hamwe, tuzogira ikintu kinini dukoze, kandi turi hamwe twese birashoboka. Yesu wacu nashimwe.